Bendecimos primeramente el nombre eterno del Señor. Ni vyiza ubwa mbere duhesheje umugisha izina rihoraho ry'umwami umuremyi w'amajuru n'isi, umukiza, umucunguzi wacu, umurokozi wacu, umukiza wacu adukiza indwara, umucyo wacu, umuyobozi wacu. Umwami ahabwa icyubahiro muri iri koraniro. Duhesheje umugisha izina rihoraho ry'Imana kandi turayishemagije. Byongeye turi ngaha turagomba kurungika indamukanyo zidasanzwe kuri mwene data twishimira inshuti yacu Revera Joseph Benjamin Perez muri Puerto Rico. Uwo turamukunda n'umutima wose kandi tumwifuriza imigisha ikomeye iva ku Mana. Turi ngaha muri iri koraniro. Aha turi kumwe na mwene data Camilo Montoya. Kumva tunezerejwe no kumurungikira indamukanyo mwene data twishimira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Murashobora gufata ibyicaro byanyu bene data. Ubwa mbere ngomba nshimira Imana yo impaya y'amahigwe yo gushobora kuba ndi ngaha ndi kumwe na Camilo n'abana biwe, Camilito, Valeria n'abo mu muryango wiwe, abo mu muryango wa Sonia. Imana yaranyemereye kubw'ubuntu bwayo nshika ku mwanya, kandi ndagomba kuvuga ko mwenda Tahayiro Ordonez yambariye igihe namuhamagara nari ndi ngaha, naramuhamagaye ndamubwira nti Tahayiro ndi muri Bogota. Ati wabimenye ryari? Arambarira. Yaragerageje nawe kuza, urubibe rwari rwugawe atari kubw'imvo za politiki ahubwo kubera imvura. Haguye imvura nyinshi mw'iyo ntara yo ku rubibe rwo muri Maracaibo, ntihari inzira irengana. Arambarira ati ntibikunda konza kumbure nzoza kuwa gatandatu mw'ijoro. Ndamubwira nti ntacyo ntibikenewe. Ati umunshikiririza amajambo yo kumuhumuriza Camilo n'umuryango wiwe n'ikoraniro ryose. Turi ngaha kubw'ivyo kuko twaje kugira ngo tubane na Camilo n'umuryango wiwe, abagenzi biwe. Este momento duro de la partida de un ser como Sonia siempre k'umuntu nka Sonia byaranyiganyije. Anshyitse Camilo anyakiriye, mu by'ukuri we buri gihe yaba ari ngaha, ariko ubu ari mu kibanza cyiza. Ntiharushirije ko bari mu kibanza cyiza. Imana ishimwe ko we yabaye umuntu yizera akomeye kandi yabaye inshuti yacu ikomeye cyane. Ni byiza turi mu ntsinzi kuko we yagiye mu ntsinzi afite ukwizera. Camilito ariko aradusomera amajambo yiwe yamuha ati ninagaruka meze neza, ariko aratura intsinzi. Ati ninagaruka nzoba nkomeye ndumuyabaga meze neza cyane. Niko yariko arabivuga vyatura ati mu ntsinzi. Muri Kristo dufise intsinzi nk'uko bivugwa muri ya Zaburi twariko turasoma. Umwami azotujana hakurya y'urupfu. Ndibuka igihe twariko abisoma bamwe muri bene data mu gikorane cy'abakozi b'Imana twagize ejo, wabaye umugisha ukomeye cyane. Zaburi 119 nk'uko 116:15 donde nos habla de que él nos guiará. Canke 15 ahatubwira yuko umwami azotujana kure cyane y'urupfu. Nimba we ari we muyobozi wacu ngaha, akomeza kuguma ari umuyobozi wacu. Rero ikoraniro ryakira amajambo yacu yo kubahoza kubwo kugenda kwa mushiki wacu Sonia, kandi vuba tugiye kuzomubona mwenda Joseph Benjamin Perez
yaravuze amajambo akomeye cyane mu gusezera Sonia. Aha rero hariho ubuvugishwa bukomeye mw'ibi yatubwiye Revera Joseph Benjamin Perez mu majambo yo gusezera ubwo kugenda kwa mushiki wacu Sonia Real Miranda. Yaravuze ati we vuba azoba ari kumwe natwe mu mwanya igihe hazokuzura igitigiri cy'abazoba bari hariya barindiriye izuka. Hariho igitigiri gitegerezwa kuzura. Murabona ko ariko arabitubwira, hariho igitigiri kugeza n'ubu kitaruzura, gitegerezwa kubanza gukwira. Icyo gitigiri cy'abarindiriye izuka, aho rero bazobana natwe bundi bushasha, aho inzamba yihereza izovugira. Nimurabe bikugwa n'inzamba yihereza, inzamba ya nyuma, inzamba yiherezo y'Imana, aho abapfiriye muri Kristo baraheza bakigaragaza nk'uko biri muri Bibiliya, kuko iri sezerano n'iryo k'uyu munsi w'iherezo. Iri sezerano n'iryo k'uyu munsi w'iherezo, umunsi turiko turabamwo, kandi ibyo biregereje cyane gushitswa, kuko turi muri iyi minsi aho aya masezerano yose azoshikirizwa hashingiwe ku buvugishwa buri muri Bibiliya. Ndasabye uruhusha mwene data Joseph Benjamin Perez, kuko we niwe azana intangamarara y'ubutumwa bw'uyu munsi nk'uko buri gihe yama abikora. Ariko ampe uru ruhusha kugira ngo ndabasomere aya majambo yo gusezera we yaduhaye ngaho kubo kugenda kwa mushiki wacu Sonia. We aratubwira icyanditswe cy'umuvugishwa n'Imana Pawulo, aho yavuze ati ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, nko mu kanya ko gukubita ingohe, aho inzamba yihereza izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bakazurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa. Rero murabona ibyo atubwira ku bijyanye n'iki cyanditswe, twebwe tuzohindurwa. Murabona nicyo gituma ari ibanga, iri n'ibanga ryo guhindurwa, n'ibanga ry'izuka rigiye kuba, n'ibanga. Ibyo ni rimwe mu mabanga akomeye yo mu bwami bw'Imana, ariko turashimira Imana ko iri banga ririko riramenyekanishwa. Rero twiteho rero ibyo agira tumenyeshereze ngaha, tubyumvirize tubyitwararitse. Rero gutyo biciye mu ijwi ry'umwami, biciye mu ijwi ry'umwami hagati mu ishengero ryiwe, la resurrección para poder suceder tiene que ser hablada. Tube turiko turamenyekanisha ibanga, kuko izuka kugira ngo ribe ritegerezwa kubanza kuvugwa. Rero dutegerezwa gutahura ingene amasezerano agiye kuzoba ari karashitswa hagati muri umwe wese wo muri twebwe, hagati mu ishengero mugeni ry'umwami muri iki gihe cya nyuma, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kwambara ukutabora, n'uyu mubiri upfa ukwiye kwambara ukudapfa. Kandi uyu mubiri ubora niwamara kwambara ukutabora, n'uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshitswa rya jambo ryanditswe ngo urupfu ruramizwe n'intsinzi. Aha rero we murabona ko aduha amajambo y'ubuvugishwa ngaha, aravuga ati rero kuri iyi nzamba y'iherezo, muri iyi nzamba y'iherezo izobiri kiravuzwa kugira ngo abapfiriye muri Kristo, no kuvuga bagiye abasinziriye, kugira ngo bazuke batagishobora kubora. Iryo jambo ritegerezwa kuvugwa, ijambo litavuzwe ibintu ntibyoshobora kuba, kuko ibintu biba kubw'ijambo rivuzwe, kugira ngo bazuke batakibora, natwe tubabonye tuzoca duhindurwa. Rero abo mu muryango n'abagenzi ba mushiki wacu Sonia,
Reyar Miranda we vuba tugiye gusubira kumubona we azoba ari umwe mu bazokumva iri jwi ry'izuka. nimurabe ibyo atubwira ati kuko hariya bararindiriye ko we aca muri paradizo akabahitana akabazana ngaha ku isi nk'uko yaciye mu kuza kwa mbere k'umwami igihe Yesu yaca muri paradizo agaca mu gikiriza cya Aburahamu agaheza akabugarukana ngaha ku isi. mwebwe muribuka ko Yesu yapfuye ku munsi ugira gatatu yarazutse. muravyibuka ibyo biri muri Bibiliya. kandi muri iyo minsi itatu yagiye muri paradizo ku bwabo. aha rero bivuga ko iyi ntumwa itegerezwa kuja ngaho. rero hazoba nk'ibyabaye mu kuza k'umwami mu kuza kwe kwa mbere, ya minsi itatu yo kurindira. murabona iryo ni banga. sinzi ko mwebwe mwabibonye mu ndamukanyo yatanze. sinari nabibonye kugeza aho nabisoma. Rusi arambwira ati je nari nabibonye sinari bwabisomejeho. rero murabona nicyo gituma azoba ari hariya, bazoba bamurindiriye kugira ngo aceyo, ace muri paradizo aheze abahitane. icyo ni igikorwa cy'inzamba y'iherezo, abazane ku isi. murabona ibyo Yesu yakoze, yarabahitanye abazana ku isi nk'uko yahaciye mu kuza kwa mbere k'umwami igihe Yesu yaca muri paradizo mu gikiriza cya Aburahamu akabazana ngaha ku isi. kandi mu kuza kwe kwa kabiri naho nyene azoca mu buringanire bwa gatandatu. rero azotegerezwa nawe kubicamwo. ivyo vyo gucamwo ubwo buringanire bwa gatandatu azoheza bazane nabo nyene ngaha, azobazana. rero ariko aratubwira uzokora ico gikorwa azobazana nabo nyene ngaha, ariko bo hariya bararindiriye hategerezwa kuba hari igitigiri gikwiye ngaho kugira ngo we rero aheze ahagaragarire hariya. mbega mubibona gute? ndiko ndasoma ku rupapuro rwa 11 moya amajambo yo gusezera. mwebwe muze gusubiramo umusoma ubu butumwa. hategereza kuba hari igitigiri gikwiye kugira ngo we aheze agende abazane. turiko turabibwirwa n'uzokora ivyo, ariko aratubwira uzokora ivyo. bitegerezwa kuba biri no muri Bibiliya, bitegerezwa kuba biri muri Bibiliya. hataraboneka ico gitigiri, hataruzura ico gitigiri ngaho, ico gitigiri kitarahagaragarira, we ntazorenguka hariya kugira ngo abazane. icyo gitigiri kitaruzura ni ukuvuga yuko hategerezwa kubaho igitigiri kizokwira ngaho. umwami wenyene niwe azi aba ari bo abasigaye, kuko bo barabwiye mwene data Branamu bati turarindiriye ko aza aheza tuzure. kandi aha turiko turabwirwa ku nzamba y'iherezo, turiko turabwirwa inzamba ya nyuma izoba iriko iravugira ngaha ku isi. ikintu nk'icyo hariho igice aho mwene data Branamu yavuze ati bo barindiriye ukuza k'umwami. ni ukuvuga ko iryo ari rimwe mu mabanga ayo mwene data Branamu yavuze ku vyari kuzoba ukuza k'umwami mu buringanire bwa gatandatu. ategerezwa kujayo ngaho
aho bitegerezwa gushitswa, esos 3 días que tuvo kuko el Señor iminsi que itatu murió, umwami yamaze hizo yapfuye todo ese trabajo. yarakoze icyo gikorwa cyose. Y al tercer día Ku munsi ugira gatatu resucitó. ¿Y yarazutse. qué dice la Biblia? Y Bibiliya ivuga iki? resucitaron con él iti bazukanye los nawe santos del abera Antiguo bo mu Testamento. isezerano rya kera. Y cuando resucitaron, cuando Kandi ese número se completó, bazutse ryari y igihe uno dice, igitigiri pero cyari qué raro, cyuzuye. se completó el número Umuntu con rero aravuga uno ati mbega que murió biratangaje, igitigiri allí cyujujwe en la n'umuntu cruz. umwe ¿Se acuerdan? yapfiriye ku musaraba. que había Muravyibuka? 2 ladrones en la Mwibuke ko cruz, uno hari le dijo, ibisuma bibiri ku "¿Por qué musaraba?" si tú eres el Cristo, umwe no te aramubwira ati bajas nimba y nos wewe bajas a uri nosotros?" Kristo ntiwokwimanura Y el otro le k'uyo dijo, musaraba "Mira, natwe blasfemo, ukadukura." tú y yo estamos Uwundi aquí aramubwira porque lo ati merecemos, wewe él no." urarogose, twe turi ngaha Señor, tubikwiriye. acuérdate de mí. Ati mwamuze Él no lo vio unyibuke. como un hombre We que estaba ntiyamubonye moribundo, nk'umuntu derrotado, yariko sino como ari un ku hombre en mfiro victoria, atsinzwe como un ser aneshejwe, victorioso. yamubonye Acuérdate de mí cuando nk'umuntu vengas en tu anesheje. reino. Aturanyibuka Él le niwaza mu dijo, bwami "Hoy bwawe." mismo estarás Nawe aramubwira ati uyu munsi nyene conmigo en el uza kuba uri paraíso. kumwe nanje muri paradizo. Se completó el número y tuvo Igitigiri que cyaruzuye. completarse el número para él Igitigiri ir cyategerezwa hasta kuzura allá kugira ngo y nawe traer. aje hariya Miren que aquí nos está abazane. hablando una Nimurabe cosa ko ngaha muy ariko aratubwira importante, ikintu y ngirakamaro sigue, cyane. así es que Kandi arakomeza ati ellos están rero siendo completados bo allí. bariko barakwira El número de hariya los que estarán igitigiri escuchando cy'abazoba bariko la voz de barumva resurrección ijwi ry'izuka para volver a kugira este ngo planeta Tierra. bagaruke kuri uyu Son mubumbe w'isi. escogidos de Dios. N'abatoranijwe Para ese b'Imana, propósito. batoranijwe iryo Son hangiro. escogidos por Dios para ese N'abatoranijwe propósito. n'Imana Así que es ibatoraniriza estimada ibatoraniriza la sola del Señor. kw'ivyo bibabako. La muerte de sus santos no lo han visto. ¿En qué salmo fue que lo leímos? Mbega twabisomye hehe muri zaburi iyihe urupfu rw'abera? Hariho iyindi zaburi, 48:14. zaburi ya Es 48:14. Entonces ve lo que él dice para que Rero murabona son ibivugwa escogidos de ati Dios. n'abatoranijwe Esas b'Imana. personas son Abo escogidas por bantu Dios para ese n'abatoranijwe n'Imana propósito. batoranirizwa iryo hangiro. Dice, y nosotros acá en la tierra debemos Aravuga ati estar twebwe rero natwe ngaha ku preparados isi dutegerezwa y kuba debemos estar twiteguye. listos para esa gran Dutegerezwa visita kuba twiteguriye que uku pronto kugenderwa gukomeye acontecerá. kugiye kuba vuba. Esa gran visita que pronto acontecerá Ukugenderwa gukomeye en kugiye este kuba tiempo vuba. de nuestra Muri edad, iki que es gihe la edad de la iki piedra gihe angular, cyacu aricyo gihe cy'ubuye y en rikomeza nuestra imfuruka, dispensación, que es la n'iki dispensación kiringo del reino. aricyo kiringo Así cy'ubwami. que, hermano Camilo Montoya, Rero sus mwene hijos, data Valeria y Camilo Camilito, Montoya abana biwe estén preparados, al mube igual que todos los hermanos y mwiteguye cyo kimwe amigos n'abandi bene presentes, data bose amigos n'inshuti y zacu bari ngaha, familiares presentes de Sonia, abo mu muryango bari ngaha, que dice, umuryango wa Sonia. Avuga iki? y al igual que todos los amigos, los ati familiares n'abagenzi abo mu para muryango que we bari cuando ngaha llegue ese kugira ngo uwo momento mwanya de la niwagera, resurrección, umwanya estén w'izuka, todos listos mwese para mube verlos y mwiteguriye recibirlos kubabona no y ser kubakira, así gutyo transformados, porque la Biblia dice duhindugwe, que cuando los kuko veamos a Bibiliya ellos ivuga yuko seremos. nitwababona Ustedes lo creen, tuzohindurwa. ¿verdad? Mwebwe murabyizeye Bueno, nibyo? gracias que a Ni nuestro hermano José byiza, Benjamín turashimiye Pérez mwene data le Yosefu dije que me Benyamini diera Perez, permiso para namusabye esto. Yo sé yuko que le estoy yompa quitando uruhushya tiempo, ku pero bw'ibi, yo ndazi ko estoy ndiko aquí ndamutwara por ese umwanya, propósito, ariko ndi ngaha ku y por bw'iyo lo tanto, ntumbero. estamos muy agradecidos Rero a Dios por turashima todas estas Imana palabras cyane que ku nos bw'aya fue dada. majambo Para mí es una twahawe, profecía. kuri jewe n'ubuvugishwa. Si usted lo lee como una palabra Wewe profética, es ubisomye una nk'ijambo profecía lo que está ahí. ry'ubuvugishwa, n'ubuvugishwa Bueno, biri ngaho, ni byiza. Sea glorificado el nombre eterno Izina del rihoraho Señor. ry'umwami rihabwa En icyubahiro. lo que me corresponde a mí es Jewe leerle igikorwa este cyanjye no porcentaje, kubasomera aya porque los pastores en maporsantaje, todos los países kuko abapasitori mu siempre bihugu quieren saber byose buri gihe los que baguma están bagomba colaborando con kumenya la carpa, abariko baraterera ku quieren saber ihema, cómo va su baguma bagomba porcentaje kumenya porosantaje para yabo aho el igeze. ciclo, para la meta en este ciclo Kuri que meta termina muri aka gahe es en kazorangira final de diciembre. mu mpera z'ukw'icumi na kabiri, Primer día de enero, y el primer domingo de enero kuw'Imana termina wa mbere este ciclo. Debe wo ser- mu kwezi kwa mbere niho kazorangira aka gahe. Aquí lo dice. Aha, biriko Sí. biravugwa En la parte superior, el primer domingo de enero kuw'Imana termina wa este mbere ciclo. w'ukwa Aquí está. mbere niho aka gahe Bueno, de todas kazorangira. maneras,
rero Canada iri mu kibanza cya mbere kandi ubu ntawo twari icyo kibanza. Canada bafite 237 ku ijana, baramaze kuyigwiza kabiri meta yabo. Canada ubuheruka bayigwije 5, nivyo cyangwa bayigwije 4? Bayigwije 5. umugwi wa bene data bo mu tuzinga twa Antigua na Barbuda bafise 102, baramaze kurenza meta, bari mu kibanza cya kabiri. Suisse mu kibanza cya gatatu. umugwi wa bene data bo muri Suisse 86 ku ijana. Puerto Rico mu kibanza cya kane 68 n'ibice 85. Nicaragua mu kibanza cya gatanu 63 n'ibice 98. Turabakeje mu by'ukuri ni bibanza bifise ihigwe. Ubudage mu kibanza cya gatandatu bafise 56 n'ibice 50. Colombia mu kibanza cy'indwi 54. Ariko uyu ni umugisha ukomeye. Colombia baramaze kurenza igice cya meta yabo. Mbega umugisha ukomeye. Ubwongereza mu kibanza cy'umunani 52 n'ibice 50 ku ijana. Venezuela mu kibanza cy'icenda 50. Ndashima Imana kuba hakoreshejwe izi ngufu mu banyavenezuela. Mwene data Lino nawe nyene yaradufashije. Imana ibandanya kumuhezagira cyane. Lino ngaha muri Colombia. Brazil mu kibanza cy'icumi 40 n'ibice 88. Repubulika ya Dominika mu kibanza cya 11 40 n'ibice 56. Paraguay turabakeje, barasimbye cyane, bavuye kuri 2 ku ijana bajya kuri 38 n'ibice 35. Aruba mu kibanza cya gatatu 38 n'ibice 5 ku ijana. Equateur mu kibanza cya 14 37 n'ibice 43. El Salvador mu kibanza cya 15 36 n'ibice 50. Guatemala mu kibanza cya 16 34 n'ibice 32. Honduras mu kibanza cya 17 33 n'ibice 25. Haiti mu kibanza cya 18 33 n'ibice 25 nabo nyene. Hollande muri Hollande mu kibanza cya 19 32 n'ibice 50. Mexique mu kibanza cya 20 31 n'ibice 57. Espagne mu kibanza cya 21 31 n'ibice 33. Afrika mu kibanza cya 22 31 ku ijana. Peru mu kibanza cya 23 29 n'ibice 96 ku ijana. Costa Rica mu kibanza cya 24 28 n'ibice 76. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibanza cya 25 27 n'ibice 42. Chile kibanza cya 26 25 n'ibice 42. Irigwe kibanza cya 27 25 ku ijana. Trinidad tuziga twa Trinidad na Tobago kibanza cya 28 25 n'ibice 50. Cuba kibanza cya 29 19 n'ibice 85 ku ijana. Igihugu cya Belize mu kibanza cya 30 bafite 19 ku ijana. Ububirigi mu kibanza cya 31 18 n'ibice 50. Bolivia mu kibanza cya 32 15 n'ibice 64. Ubutaliyano mu kibanza cya 33 bafite 10 ku ijana. Panama mu kibanza cya 34 bafite 8 n'ibice 26. Argentine mu kibanza cya 35 6 n'ibice 15 ku ijana. Ni byiza, igihambaye nuko bose mu bihugu byose turiko duterera iyi proje, umugambi w'ihema rinini katedrale. Turazi kubw'ijambo ry'ubuvugishwa
byasubiwemwo byarahanuwe biravugwa na mwene data William Branham biranasubirwamo inshuro nyinshi na mwene data William Soto Santiago yuko mu iryo hema ko hari kuzobera gusozerwa k'umugambi w'Imana kandi byongeye ko mu iri hema twari kuzoharonkera ugushyitswa ko yandi masezerano yose ay'Imana ifise. Rero aho hazokwa gatatu hazoshikirizwa izuka uguhindurwa ibyo byose biri imbere mu iryo hema, kandi kugeza ubu turazi yuko iryo atari ijambo ryavuzwe n'umuntu, turazi ko ari ijambo ry'Imana, kandi ababene data bose bararazwa ishinga nuko ryosozerwa mu mwuzuro. Kugeza ubu ihema risanzwe ubu ririko rirakoreshwa, ririko rirakora, hariko hararangizwa utuntu twinshi twari tugisigaye, ariko turegereje, turi hafi cyane. Twaramaze kubwirwa na mwene data Yosefu Benjamin Perez ko hariho igitigiri gitegerezwa kubanza gukwira hariya, kandi yaratubwiye ijambo ryiza cyane ati umuntu kugira ngo icyo gitigiri cyuzure umuntu ategerezwa kuba yabitoranirijwe n'Imana. Rero Imana niyo ibitoranya, niyo ibigena, igatoranya uwo muntu kugira ngo azobe ari hariya aheza kwiza icyo gitigiri. Ati inzamba y'iherezo ntizojyayo kugira ngo ibazane icyo gitigiri kitaruzura. Umwami wenyine niwe abizi ingene icyo gitigiri kizokuzura byari, ariko turavyegereje cyane. Rero vuba tuzobona Sonia ngaha ari kumwe natwe. Imana ihumugisha iri koraniro, ihezagire mwene data Camilo Camilito na Valeria. Twumva duhungabanye, ndibuka amajambo Camilito yakoresheje ariko arasoma ijambo ya Sonia, byaraduhungabanije cyane. Mu by'ukuri yagiye mu ntsinzi, uko niko Sonia yagiye mu ntsinzi. Imana ihabwe icyubahiro. Ni byiza, turanezerewe kuko turi kumwe n'Umwami. Rero reka duhaguruke kugira ngo twakire uwo twishimira, mwene data inshuti yacu Revera Yosefu Benjamin Perez wo muri Puerto Rico. Umwami ashimwe, Imana ishimwe kubw'umwe wese wo muri mwebwe mwagumyeho kugeza kuri iyi saha. Twizigiye ko Umwami mwe mu Mwami ari we yotumenyesha ibi byose. Vyavuzwe kuko ni intambwe twamaze gucamo. Ariko aratuzanira nk'uko abivuga n'imfungurwa z'ubugingo, ariko kugeza n'ubu Imana ntirasozera igikorwa cyayo, kuko we aravuga ati kugeza turazwe mu mwuzuro, kugeza igikorwa aho yari karatubwira kukugarugwa. Rero muri Bibiliya uko kugarugwa kuba abapfiriye muri Kristo bazutse, natwe tugahabwa ubwiza. Aho niho haba habaye gusubizwa vyose. Rero icyo gice kugeza n'ubu ntikirashitswa, ariko gitegerezwa gushitswa, kuko Imana igenda irakora ibintu mu ntambuko uja mu yindi. Nimwicare gatoya, sindabatwara umwanya munini bwa mbere no gushimira Imana ko mwebwe mwari ngaha kugira ngo mubane natwe muri uyu mwanya. Nanje mvuye muri Mexique kugira ngo tubane mu mwanya ugoye. Ikoraniro ryose ririko riracamwo kubo kugenda k'umuntu nka Sonia. Ivyo ni ikintu kibabaje ku ikoraniro ryose, kuko turazi ingene we yafasha Camilo kuri Camilo ubwa mbere, igihe yatubwira ko we yararemvye kandi ko cari ikintu kigoye,
igitangaza n'ikimana yari gukora. Twariko turatakamba turirira Imana n'umukenyezi wanje igihe twaronka amakuru. Narahamagaye mwene data Jose Benyamini muri Puerto Rico ati wewe senga nanjye ndiko ndasenga ubugombe bw'Imana bushitswe. Twe ntidushobora kurengera ubugombe bw'Imana. Aho rero twariko turatakamba mwene data Kamiro aduhaye amakuru. Kuri twebwe cyabaye ikintu kitoroshe kuko twari twizigiye ko Imana ikora igitangaza. Byagenze uko rero n'ubugombe bw'Imana. Ndavuga ntidutegereza kuja kuraba mwene data Kamiro na Valerio na Kamirito abana biwe n'ikoraniro naryo. Digamos que recibimos esto kuko ivyo twavyakiriye ko bihwanye n'ubugombe bw'Imana. Ariko turiko turumviriza Kamirito mu byo yari karatubwira umwanya bariko bararyamika umubiri wa Sonia. Ati yaratweretse ijambo Sonia yavuze ryari ijambo ry'intsinzi. Ati nzoza nkomeye meze neza, ariko aratera intege umuryango. Ndavuga nti twebwe ntitwigera tuba mu gutsindwa, turi mu ntsinzi. Yo creo que él también estaba pensando lo mismo que yo. Yo estaba viendo ahí el cuerpo de ella, pero estaba. Entonces Camilito dijo, ella no está ahí. Kamilito yaravuze ati ubu rero ntari ngaha mw'uwo mubiri uryamye ngaho, ahubwo ari ngaha mu mutima. Vive, sigue viviendo. Bueno, ataracyari ariho n'ubundi. Rero turi mu ntsinzi. Amajambo we yavuze n'amajambo y'intsinzi, kandi turi mu ntsinzi. Aho rero naciye nibuka ikintu cyabaye igihe nariko ndasoma amajambo ya Joseph Benjamin Perez. Nabonye ko bwabaye ubuvugishwa Benjamin Perez yavuze igihe yabarungikira ayo majambo kubwo kugenda kwa Sonia. Yaravuze ikintu ngirakamaro cyane nga ati abantu umwami ariko arajana n'abatoranijwe kuko hategerezwa kuzura gukwira igitigiri. Hariya hari igitigiri gitegerezwa kubanza gukwira kugira ngo we ashobore kujyayo mwizuka. Je ndavuga nti we yarabitoranijwe rero ivyo. Aho rero nariko ndibuka gakuru nasomye igihe kimwe ku mukenyezi yari afise inzu mu gisagara. We yaraza rimwe rimwe akahaza kuhagendera. Iyo nzu hariho umurima, rero uwacunga iyo nzu n'umugabo wiwe uwacunga iyo nzu ngaho yaranezerwa kuko mw'uyo murima hari hameze ishugwe ryiza cyane, ishugwe ridasanzwe. Atangura kurizigama, kuricunga neza, atazoza muri iyi minsi ndagomba kuzorica ndarimuhe mwene iyi nzu. Ariko k'uwo mugoroba mu gitondo avyutse ntiyabona iryo shugwe. Hari ikintu cyari cyaribayeko. Hari umuntu yajya abona ubwiza bw'uwo murima, iryo shugwe cyararikura. Uwo muntu rero yahacunga atangura kurira. Rero mwene inzu ashitse aho yomwakiranye umunezero, amwakira ababaye arira. Aramubaza ati ni kubera ko ubabaye cyane uri kurarira? Ati wategerezwa kuba unezerewe kuba nshitse ngaha. Ati aramubwira ibyabaye. Ati hariho ishugwe ryiza cyane ryari riri ngaha, nari nagumye ndaribungabunga ndindiriye kuzoriguha.
icyo gituma ndiko ndarira ati nturire nijewe naje mu ijoro iryo shugwe ryiza ndarijyana aho mbaye nije nabikoze. Aho rero we acaramenya ko yari uwo muntu nyene mwene icyo kibanza niwe yari yaje. Rero rimwe umuntu aravuga ati akarira ati kubera iki? Ariko nimurabe ivy'intumwa y'Imana yatubwiye uyu munsi cyangwa ibyo nariko ndabasomera mwebwe, abo n'abantu baba barabitoranyirijwe, abantu Imana yatoranije, kuko hategerezwa kubaho igitigiri kibanza gukwira hariya. Nk'ibyabaye mu kuza kwa mbere k'umwami, murabona ingene huzuye igitigiri cy'uwatoranijwe wa nyuma mu isezerano rya kera. Yategerejwe kwinjira ngaho kugira ngo Yesu nawe aheze ajyeyo, aheze azarane nawe mu izuka. Ivyo rero ni navyo nyene bizoba muri iki gihe. Nibanga kumbura abantu benshi ntibazoshobora kubitahura ngo babibone, ariko twebwe turazi yuko ari ukuri, kumva turi mu ntsinzi. Ntitwibaze yuko hari ikintu kitunesheje, turi mu ntsinzi. Ni muzima, ariho kandi ari mu kugaragara k'umwami. Rero twebwe tuje ngaha kubaha amajambo yo kubahumuriza, dukomeze tujya imbere twizigiye, turiko turubona iki gikorwa kandi dushimira Imana kubwiwe no kubw'ibikorwa byose yakoze kubw'ineza y'umugambi w'Imana. Jewe ndi umwe mu bantu bumva bashimira Kamilo na Sonia n'umuryango wiwe byo badukoreye, ndabibashimiye cyane. Kandi ndashimira Imana kuba yaranyemereye gushika ku mwanya mwiza ngaha. Yari karamvugisha ijoro mwene data Hayiro arira ati ntibishoboka, ni gute ntashobora gushika ngaho? Ntacyo ko wagerageje ariko ntibikunde, ntacyo atubaha amajambo yo kubahoza mwene data Kamilo n'ikoraniro ryose n'umuryango. Rero turanezerewe, twebwe ntabwo twaneshejwe, twagize ikibazo, ahubwo turi mu ntsinzi, kuko yabaye umukinyi, yagumye ashikamye. Uravye n'ivyo yanditse yavuze imbere y'uko agenda, bitwereka ko yari afite ukwizera gushikamye, kandi niko biri. We amerewe neza, nk'uko mwene data Joseph Benyamini Peresi yari karabitubwiye. Imana ihe umugisha iri koraniro, Imana ihe umugisha mwene data Kamilo, umuryango wiwe n'umwana we Kamilito na Valeria, bumve bagize ingufu, dukomeze tujya imbere, kuko igihe dusigaranye imbere yacu dufite amasezerano akomeye y'umwami, dufite no gusubizwa byose ari byo biri muri Bibiliya mu izuka ry'abapfuye, nk'uko Yesu yavuze ati nanje nzobazura ku munsi w'iherezo. Ivyo biri hafi. Imana ibampezagirire cyane. Reka nsige ngaha mwene data Kamilo, Imana ibandanye kuguhezagira. Turagushimiye ku bw'ivyo ukora byose mu mugambi w'Imana, mu murimo w'Imana muri Amerika Latine yose, ivyo umaze gukora kugeza ku uwo mwanya, ndetse Imana ishimwe no ku bw'ivyo Sonia yakoze ari kumwe nawe. Imana iguhe umugisha cyane. Kuri jewe n'umunezero n'ivyishimo kuba nari kumwe nawe ngaha. Murakoze cyane bene data, mwakoze mwese abagumye bashigikiye Kamilo n'umuryango wiwe n'ikoraniro.